hora n'umukama inkuru nziza ya Yezu Kristu uko twashwe na Matayo. Umunsi umwe Yezu yaragiye amarora i Tiro na Sidoni. Hanyuma haza umugore w'i Kanahani avuye muri ico gihugu, ashira ijwi hejuru avuga ati: ngirira ikigongwe Mukama, mwana wa Dawudi, akigeme kanje shetani yakishe. Yezu ntiyagira ico amwishura. Abigishwa biwe bamwegereye baramusaba bati: mwirukane adukura induru inyuma. Yezu asubizayo ati: nta bandi banzanye atari intama z'Isirayeli zatakaye. Nyamugore arateba aramwegera aramusenga avuga ati: ntabarase Mukama. Yezu aramwishura ati: ntibikwiye ko umukate w'abana wohabwa utubunda. Nyamugore asubizayo ati: ni ivy'ukuri Mukama, ariko utubunda turarya utuvunguka dukorotse tuva ku meza ya ba shebuja. Yezu aramwishura ati: ewe wa mugore, ukwemera kwawe ni kunini, nibikubere rero nk'uko ushaka. Kuri iyo saha nyene wa mwigeme acarakira. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Naragukunze urukundo rwamaho. Tuzirikane iryo jambo kandi tuzokwame turizirikana. Imana yaragukunze, yarankunze, yaradukunze urukundo rwamaho. Urukundo rutigirisha, urukundo rutiyorobeka, urukundo rwuzuye impuhwe, imbabazi, urukundo rwitanga. Iyo Imana idadukunda urukundo rwamaho, ntituzi aho tuba tugeze. Kuko dushake turabe ku munsi turagira amagara make tugacumura, ariko uko ducumura siko iduhana, ahubwo iguma iturindiriye kubera rwa rukundo idufitiye, rwa rukundo rwamaho. Twebwe abantu turashobora kubwirana ko dukundana. Jewe ndagukunda, umugabo akabwira umugore, umugore akabwira umugabo ngo ndagukunda. Mugabo rimwe na rimwe hari igihe usanga hariho igitosekaje urwo rukundo, uguhemukiranira, ukubabazanya. Ariko Imana yoyo ntiduhemukira, ntiduheba. Ni twebwe mugabo tuyiheba tukayitera akagere. Kandi iyo Mana yamana imbabazi, kuko ukunda muvukanye nimba umukunda by'ukuri, urwo rukundo rwawe rutegerezwa kubamwo imbabazi. Umukama Imana yacu yarakunze Isirayeli, kandi Isirayeli ntakwitagira kugira ngo ihemukire Imana. Rimwe na rimwe kikorera ibyo yishakiye mu gusenga ibigirwamana, mu gukora ibitabereye ishaka ry'Imana. Ariko iyo Mana, naho Isirayeli yahemukira Imana, iyo Mana yayamiza kwijisho, yama ihiragiye, yama iyikingira, kandi yarondera yuko iyikura mu buja bw'igicumuro, mu buja yari irimwo. Twumve rero urukundo rw'Imana, urw'Imana idukunda, kuko Isirayeli ni jewe ni wewe. Ni kenshi duhemukira Imana, ni kenshi duhemukira abagenzi, ni kenshi twebwe abarundi ahubwo turaba specialist. Umuntu murahura akagutwengera,
kakuramutsa gutwengera, mugabo murenganye muvanye asigara gusiba, muvanye asigara kuvuga nabi agutuka. Twebwe turiyorobeka, ukagira uti ndamukunda, ukamwereka ko umukunda, ko ari umugenzi wawe, mugabo mu mutima atari ko bimeze, ugasigara muvuga ko urusaku. Rero twebwe abantu turahemukiranira, naho kenshi rimwe rimwe usanga wabwiye umuntu ngo ndagukunda, kandi hari igihe usanga n'urwo rukundo ururavye rufatiye ku bintu, ukuntu umuntu ameze, uko asa, ivyo akora, ivyo agugirira, ico umuronderako, ico umushakako. Mugabo Imana igukunda uko usa kose, uko umeze kose. Urondere rero kwakira urwo rukundo rw'Imana, urukundo rwuzuye imbabazi, rwuzuye impuhwe. Kandi Imana muri urwo rukundo iratugira ikigongwe, natwe turondere gutanga imbabazi. Hariho abantu usanga bagira bati sinzopfa ndakurekuriye. Hariho abantu usanga bicaranye mu biro bimwe batacana uwaka, batavugana na gake, batayihana. Hariho abantu usanga babana mu nzu bataramukanya. Hariho abantu usanga dusangiye umugwi kanaka, mugabo tutaramukanya, kandi twitwa ko turi abakristo, twarabatijwe. None urabe muvukanye, mbega urazirikana ugw'Imana igukunda? Ugw'Imana igukunda nigo nayo ishaka ko ukunda mugenzawe, naho yo gukoshereza ukungana gute, mugirira imbabazi. Mbega mugenzanje niyancumura ko nzomurekurira kangahe? Ntugire nka kwa kundi abarundi bagira bati kabiri karazigwa gatatu nibara. Ariko tanga ikigongwe, kunda uwo mugenzi, kunda ukwari no muri aya magara make yiwe. Hari igihe uca usanga twebwe abantu duciye tumuheba, duciye twigira mu vyacu tukamuhunga, mugabo urukundo rw'Imana ruradukurikira, rujana natwe, rwamana natwe. None rero twakira urwo rukundo rw'Imana, kuko urwo rukundo nigo Imana idutwereka mu kudukiza. Twavyumvise mu nkuru nziza, uyu mugore w'i Kanahani yegereye Yezu, yarateye intambwe aregera Yezu. Natwe dutera intambwe twegereye Yezu. Yegereye Yezu kuko yari amaze kumva ivyo bamuvugako, kandi yamwegereye yizigiye yuko aza kumufasha. None rero natwe Yezu arashaka ko tumwegere n'umutima umwemera, ukwemera. Niwemera uraza kubona ibitangaro. Wewe mwemerere, umubwire uti ndakwemera Mukama, ndakwizigiye. Uyu mugore yashize ijwi hejuru agira ati ngirira ikigongwe Mukama, mwana wa Dawudi. Murumva uwo mutima, ako kamo ashize hejuru, atakamba imbabazi, kugira ngo Mukama amugirire imbabazi, asabira umwana wiwe urukiza. Kandi Yezu ntakiza umwe, akiza bose. Kubera ukwemera yaramukijije, kandi yakijije umwana wiwe kubera ukwemera k'umuvyeyi. Bose barakira. None bavukanye natwe dutakambira Mukama tuti ngirira ikigongwe Mukama, mwana wa Dawudi. Urabona ibi bintu, urabona ingene merewe, ingene vyifashe. Hanyuma urindira inyishu ya Yezu, kuko Yezu twumvise yuko ico yakoze, yagize agacerere, ntiyamwishuye. Uko kutishura Yezu, hari igihe ugira uti Yezu ntiyumvise
iby'uyu mugore, kandi Yezu ntiyatewe imbabazi n'iby'uyu mugore haba namba. Yezu aba agomba kugira ngo arabe aho ukwemera kwawe kugera, arabe yuko ushobora kurindira kwitondera inyishu yiwe, ariko kandi muri uko kurindira ubandanye usenga. Ntucuhesha, ntucureka gusenga, komeza usenga. Yezu arumva kandi arishura, kandi ntiyishurira kuri uwo mwanya nyene wewe wipfuza, ariko arafise umwanya aza kukwishurirako. Kimwe gusa, mutega ugutwi, mwiyegereze, bandanye usenga. Hariho bamwe uca usanga baciye bamuheba, baciye bifatira inzira zabo, baciye biha inyishu, ukihuta kwiha inyishu idahwanye n'inyishu ya Yezu. Biragusaba patience, kwitonda, kuguma hamwe, uzirikana kandi usenga. Uyu mugore rero ntiyaretse kubandanya asemerera, yatevye arashikira Yezu. Mugabo muri uko gushikira Yezu, twumvise abigishwa bameze nk'abagomba kumusubiza inyuma, ati mwirukana tuve inyuma, adukura induru inyuma. Hari igihe bavukanye ugomba kurukiza goba ugwiwawe gusa. Hari igihe ushaka ko wewe nyene, wewe musa wokira, abandi ntibakire. Hari igihe kandi abagenzi canke ibintu bitubuza kwegera Imana, abantu bakaduta, abantu bakatuvumagura, ati wewe uja gusengera iki? Ko wamusenga mugatacu uraronka, ati ngwino ndakwereke. Bahugukura ku Mana, ugaca ubakurikira, ugaca wigira aho bakweretse. Mugabo iyo nzira ugiyemwo ntishika, iyo nzira ugutwayemo ntishika. Inzira ishika ni kwa Yezu. Ni naho usanga bamwe birukiye imigambwe, kubera iki? Barondera ibi na biriya. Mugabo muvukanye, guma kwa Yezu. Yezu niwe nzira ishika. Abo bantu nabo bagutesha kwegera Yezu, ubikureko. Nibaba ari abavyeyi, nibaba ari abo muvukana, nibaba ari abo mukorana canke abo mwigana canke abo mugendana, umugenzi wawe mfamfe akakubuza kwegera Yezu, wewe nyabona mwikureko, urushirizeho gusenga. Uyu mugore ntiyahishije gusenga asaba Yezu, yakomeje. Natwe nico duhamagariwe gukomeza dusenga. Ntabarase mukama, urabona, ntabara. Yezu rero yameze nk'umuyagisha, mugabo amwereka yuko ari umuntu muto. Ntibikwiye ko umukate w'abana wohabwa utubunda. Ariko uyu mugore yaciye bugufi, aribuka icari ko ari umuntu, aribuka uwo yegereye, araca bugufi. N'ivy'ukuri mukama, ariko tubunda turajya utuvunguka dukorotse tuva ku meza y'abashebuja. Aribuka araciye bugufi ko ariko arasaba databuja, ko ariko arasaba Imana mushobora byose, ko ariko arasaba Imana kugira ngo imukize. Mugabo ko yibuka yuko ari nta magara, ko ari umuntu muto cane. Natwe bavukanye, ntugende wagororotse wishira hejuru ngo uriko wegera Imana. Imana irashaka umuntu aciye bugufi, n'ukwemera, umuntu atishira hejuru, atibona. Hari igihe tugira ibisabisho by'ubwishime, hari igihe tugira ibisabisho bidahwanye n'ibyo dukora buri munsi. Mugabo urahamagariwe kwamuca bugufi, kandi ibyo uvuga, ibyo usaba Imana, ukusenga umukama, bigaragare no mu bikorwa vyawe, kugira ngo Imana ininahazwe, kugira ngo abakubona baninahaze Imana. Kuko ahandi ho bagira bati, urya muntu umubonye mw'isenge ntuwo mubona hanze.
ati kuko ibyo akora ntibisa n'ibyo aba arimwo mu isengero. Ati mugabo nuko Imana y'umunyakigongwe, mugabo ico kigongwe c'Imana naho kirafise aho kizogarukira umunsi urizina. Nyabuna rero ibyo uvuga ku gusaba Imana ubikore uciye bugufi kandi bigaragare no mu bikorwa byawe. Ese mutima mweranda abavukanyi yokwama tumurikira, tukama tuzirikana, tubona urukundo rw'Imana, tukibuka ikigongwe c'Imana, kandi tukama duca bugufi, dutakamba, dusaba, kandi ntiduheshe kwama dusenga. Amen.